Aya basi, it's your boy, your favorite Bashir the Shiba. Aba ni Holy Voices Band bakubwira ati sitahofu kitu nta kintu na kimwe nzotinya. Uwo ni Bashir the Shiba bari kumwe nande Fiacre and Michael wabatazira Fiazo. Wamwumvise, Fiacre is my best friend. Aba ni Holy Voices Band ati sinzotinya ikintu na kimwe, inguvu zanje ni Yesu, niyo nogeragezwa bakangira ivyo bashaka, bamenye yuko Yesu ari urutare rwanje, bireke bivane n'isezerano rya Yesu. Umwanya uwo ari wo wose azotugwanira, abakizwa mwegere ati bireke bivane n'isezerano rya Yesu. Umwanya uwo ari wo wose Yesu azotugwanira. Ifise uburorero bwinshi cane bw'abo bantu bizeye ntibigeze bacika intege. Imana yarabishuye ndetse isezerano ryarujujwe. Reka natwe twizerere mu mwami wacu Yesu, ati sinzotinya ikintu na kimwe, inguvu zanje ni Yesu. Niyo nosuzumwa bakantoteza uko bashaka, Yesu ni rutare rwanje, bireke bivane n'isezerano rya Yesu. Umwanya uwo ari wo wose Yesu azotugwanira. Diabiti, abantu mwese muzi yuko mwabatijwe, ndabakeneye hano mwumvize aka karirimbo k'umwami wanyu Yesu. Mbibutsa kanagasubiye mu Kirundi na Bashir the Shiba ati musazanje ni wibuke igihe Imana yaje iza atambaraga zayo ifise iterekana imbaraga zayo. Yaje afise impuhwe ndetse n'umutima utanga. Uyu munsi twari kuba turi hehe iyo ataza? Reka ico kibazo cyose twacibaza twese, nange muze muracibaza ati nta kintu na kimwe nzotinya, inguvu zanje ni Yesu. Niyo nogeragezwa gute, nkahatirizwa gute, bamenye yuko Yesu ari urutare rwanje. Amajambo niya yandi nyene yose kanagasigaye mu Kirundi. Mwa bantu mwe abari mu gakiza mwese ndakabatuye 5 bireke bivane n'isezerano rya Yesu. Umwanya uwo ari wo wose azotugwanira, bireke bivane. Amajambo niya yandi nyene, bivane n'isezerano rya Yesu. Umwanya uwo ari wo wose Yesu azotugwanira. Umwami wacu azogwana kubw'abakozi biwe. Yari Bashir the Shiba alongside Fiacre. Ciao ciao.